Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6/0 umwaka wa 2025 urongoye zone Cibitoke yatunganije inama ku badandaza bose bafise ububare bw'inzoga za BRARUDI kugira barabire hamwe aho vyagiye birabagora mu mwaka uheze wa 2024 kugira bikosore muri uno mwaka mushasha wa 2025 ngo bavavanure n'akageso ko kuduza ibiciro no kunyegeza ibinyobwa. Abadandaza b'ibinyobwa bashikirije ibibazo bitandukanye vyagiye birabagora mu mwaka uheze mu kijanye no kunguruza inzoga zivuye muri mega ziza mu Cibitoke ngo basanga ataco bakoreye. Barasaba umuvyeyi w'izone kubashikirira abakurira bakabwira abo muri mega gusubira gutanga inzoga ku madepo kugira ububare buzitore hagufi canke mu gihe bagiye kuzitorera babahe ku giciro bahora bazitorerako ku madepo, hama nabo barabe ko boronderera akajumbu abana batunganiwe kuko bararushe no kudandaza bakebaguzwa. Urongoye zone Cibitoke yongeye kwibutsa kandi ku bantu bihutira kuja kuriha amafaranga muri OBR yo kuduza ibiciro ko bokubahiriza umugwi barimwo aribyo bita kategori, kuko uwuzobikora atabirekuriwe azocibwa amande hisunzwe amategeko. Kuko biratangaje kubona umuntu afise akabare katagira aho kwicarika abantu 50 agaca ariha imiliyoni 4 kugira aduze ibiciro atabanje kubahiriza amategeko. Yongeye kubasaba ashimitse kuwosubira kuduza ibiciro atisunze amategeko nta kabuza azohanwa bishimishije. Inkware zisezerana mu masesa. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Wavrebe ijwi ry'urwaruka FM.